mbere hoho je nkimubona sijya mbere ndamubonye sijya mbere avugishwa ibinyoma ubwa mbere yigeze kuvugishwa yuko Imana yamweretse yuko igihugu igiye kugihagwasa sivyo ujya nyine ntivyaba mu nyuma aravugishwa n'ibindi sinzi ibindi bintu yavuze ngo hagiye kuba intambara bimeze kunuku turarindira wapi ntivyaba urumva rero n'umuntu urumva kenshi yavuze Jese narabitega kuko ikizokwereka ko umukozi w'Imana yabeshe nuko mbega Imana yo gutuma ku kindi gihugu te icaba cyo kirimo ibizira gusumba ico kindi uri kuravuga ibizira no kuvuga ntabwo bishobora kumvikana ingene Imana ku Mana voilà sivyo mbwira ingene Imana yovugisha umunyarwanda ngo avugishwa hanure ku Burundi kw'Imana ishavuzwa cyane n'ibiri kwebera mu Burundi irenganye leta iriko yugara amasengero ibuza abasenga leta y'u Rwanda yego yatoye inkuni ntibisigura iyo izinzigiza abasenga amasengero yashize ko amagufuri urumva no ku misozi ntibahasengera Imana urumva abantu bayishaka bose bariko baratoteza mbwira ingene Imana yorengana igihugu imisore n'inkumi yabo y'abatinganyi itagitinya kuja kuri social media nk'uku bakavuga ko bamwe ari abagabo abandi ari abagore kandi ari ibihungu byose baravyemana biremewe sivyo mu Burundi navyo tubona nta bihari ivyo byose biriko biraba ugaca uvuga ngo Imana yashimye abo yagaya abandi nabonye akavideo k'abamotari abantu b'abagabo babiri bariko bararira musotse bavuga ati twe turiko dukorerwa yicwa rubozo turiko turahohoterwa ati kandi abo bidukoreye ni leta niyo yoducungereye amahoro n'umutekano muga n'ikituma aya magorwa tuyafise babivuza bacabita ngo ibigarasha dushobora kuvuga yuko ngo babaye none ayo marira yose y'abo bantu batagira aho bavugira y'abo bantu no gusenga batagira uburenganzira y'abo bantu babona ubutinganyi buduga kandi bibiri ivuga ati mu bugwanye bakabona bo nibo bariko bategwa intege bati mwe nta ngorane ko rarahabona mbega abo bantu bariko baratwagwa bari gusa abandi ugasanga bariko baragirirwa nabi n'abapfa bagapfa muga hakabura umuntu n'umwe avuga uvuze bagashaka ikigarasha ico gihugu kirimo ivyo bintu byose by'ivyaha bingana uko nico cabaye ciza kuyo cyo yotora muvugishwa avuga ati vugishwa ku Burundi ya reka tubandanye apotre mumereza hanyene kumbure turacari mu byerekeranye nyene no kwemera n'abemera Imana cyubundi ngire guca mbone umuvuga butumwa ariko arahubira ati mutekere muza tugende ati Farawo ibyiwe byarangiye uwo Farawo akabandeka uwo Farawo rero byangoye kwakira mu nyuma nashe numvashizemwo izina rya His Excellence nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi aramuvugamwe ngo Farawo aho avuga ati umuntu abivuze mugo nkumva mu mvugo ziwe harimo ikirundi harimo ikinyamurenge harimo ikinyarwanda nkavuga ati uyu ni umunyarwanda n'umurundi cyangwa n'umunyamurenge mugabo ari mu gihugu cy'u Rwanda ndamubona ndamubona yaherutse no kuronka kuba mu apotre ndetse kuba mu apotre ikiganiro cari cyagutse cyajemwe n'amajambo yo kuvuga yuko Première Dame ngashobora kuba agiye ngo kuba umupfakazi mu minsi iza kandi iryo jambo rya niyo nacimvuga ati kabo ndi none yoba yarabibonekewe kwino si wenyene nibo bibonye cyabona ko Première Dame nyene agiye kuba umupfakazi kuberaho Imana bikije kuri we akantu nagize ko amakenga rero apotre imyemerere ya kino gihishobora kuzogora abantu bamwe n'abapotre ko basigaye batubwira ibintu bisigawa ubwenge gira ico bitubwiye ko kwanza bo ubwa mbere hoho je nkimubona sijya mbere ndamubonye sijya mbere avugishwa ibinyoma ubwa mbere yigeze kuvugishwa yuko Imana yamweretse yuko igihugu igiye kugihagwasa sivyo ujya nyine ntivyaba mu nyuma aravugishwa n'ibindi sinzi ibindi bintu yavuze ngo hagiye kuba intambara bimeze kunuku turarindira wapi ntivyaba urumva rero
n'umuntu urumva kenshi yavuze Jese nanabitega kuko ikizokwereka ko umukozi w'Imana yabeshe nuko ibyo avugishwe bitaba. Yego. Hanyuma ikindi nacyo hariho ibintu abantu bakwiye kumenya cyane cyane abavugishwa b'Abanyarwanda. Mbega Imana yo gutuma ku kindi gihugu te icaba cyo kirimo ibizira gusumba icyo kindi uriko uravuga. Ibizira no kuvuga ntabwo bishobora kumvikana ingene Imana ku Mana. Voilà. Sibyo? Mbwira ingene Imana yovugisha umunyarwanda ngo avugishwa hanure ku Burundi. Ku Imana ishavuzwe cyane n'ibiri kwebera mu Burundi. Irenganye leta iriko yugara amasengero ibuza abasenga. Leta y'u Rwanda. Yego. Yatoye inkoni ntibisigura iyo ikizinzigiza abasenga amasengero yashize ko amagufuye urumva no ku misozi ntibahasengera. Imana urumva abantu bayishaka bose bariko baratotezwa aho harabugarirwa ku mugaragaro atari icyo babwiye bose bariko bavuga Imana. Iyo Mana ikarengana abo ihagutuma ku bantu bariko bati dushira Imana imbere. Sivyo akaba bitwa ba Farawo. Mwira ingene Imana yorengana igihugu imisore n'ingumi yabo y'abatinganyi itagitinya kuja kuri social media nk'uku bakavuga ko bamwe ari abagabo abandi ari abagore kandi ari ibihungu byose baravyemana biremewe. Sivyo mu Burundi navyo tubona nta bihari. Ivyo byose biriko biraba ugaca uvuga ngo Imana yashimye abo yagaya abandi. Sivyo mperutse kubona utuvideo tw'abantu bariko barakoma induru bavuga bati twebwe turi mu ngorane tutazi ingono zitwa kandi abantu bazirimwo haraba muri executive barimo. Tumaze iminsi twumva abantu baba baryamye mu mihana mu ngo umugabo n'umugore baryamanye n'abana bari ngaho abantu bakaza bagatora umumama ari gusa bakamutwara ari gusa bakamwangira no kwambara impuzu kandi uwo bita rutife nimba ari gitifu ari hari gitifu ahagararanye nabo bantu nimba arizo nkera gutabara ntumbaze gitifu w'umurenge bagatwara umumama afise abakwe afise abakazana afise abana bageze mu bigero bakamutwara ari gusa yavuga ati nambare bakanga. Ivyo biryohera Imana. Ibyo hari bihari ngaho iwacu nta bihari. Sivyo umuntu bakaza bakavuga ati ntibamuhaye muzibukire nabwiye bati va ngaha mugabo kumva ngo kwiteko rivuye hejuru inzu babomoye ni mu gihe c'imvura umuntu ntagira haje akanyagirirwa ngaho afise ubwana bw'umwaka mu myaka 2-3 uravyumva ashobora guca gwara umusonga bagashaka ati kandi kirazira nuko ushobora no kubivuga ko twabigukorera bibiri ubivuze arafunga. Sivyo none Imana ivyo nivyo binezera Imana ku buryo yashangashiwe n'ibiri mu Burundi igatuma umunyarwanda ati wowe ni mwebwe heza genda mubwire bari ya ati kebura bari wari kwa kebura bari ya ikindi nabonye aka video k'abamotari abantu b'abagabo babiri bari kubararira musotse bavuga ati twe turiko dukorerwa yicwa rubozo turiko turahohoterwa ati kandi abo bidukoreye ni leta niyo yoducungereye amahoro n'umutekano muga n'ikituma aya magogo tuyafise babivuza bashaka ngo ni ibigarasha dushobora kuvuga yuko ngo babaye none ayo marira yose y'abo bantu batagira aho bavugira y'abo bantu no gusenga batagira uburenganzira y'abo bantu babona ubutinganyi buduga kandi bibiri ivuga ati mubugwanye bakabona bo nibo bariko bategwa intege bati mwe nta ngorane korera habona. Mbega abo bantu bariko baratwagwa bari gusa abandi ugasanga bariko baragirirwa nabi n'abapfa bagapfa muga hakabura umuntu n'umwe avuga uvuze bagashaka ikigarasha ico gihugu kirimo ivyo bintu byose by'ivyaha bingana uko nico cabaye ciza kuyo cyo turamo muvugishwa avuga ati vugishwa ku Burundi kivugishwa ku Burundi kiteye amakenga ico yose cyo ntagende mu Burundi agiha agaciro bajya niba abantu batogwa bakavuga ati genda imbere ya kamera mvuga ibi hanyuma kubera atagira moralite atagira kwikora atagira no agacavuga agacavuga no mu bisanzwe mwene bijyaye
ni ibintu byerekana yuko sosiyete iriko irasubira inyuma cyane. Rero muri ico gihe abantu baragora kuvuga ngo yavugishwe ngo Farawo waragiye. Farawo agiye araririmba aratera indirimbo birakomera. Mbega Farawo ninde muri abo babiri? Muri abo babiri umwe uradi igihugu ciwabo ugitwara n'ubutwara cy'u Burundi muri abo babiri imbere y'Imana Farawo ninde? Question mark. Reka baza ko dufasha bishure muri commentaire hagati yabo bantu babiri. Mbe ko batugara aho abafrimasoni basengera. Sivyo? Nabo usanga aho bari ariyo basenga. Bakugara bavuga izina rya Yesu ati mwe ni mwugare. Ino twe twadusenga no gikonekezo bahijya Yego. Sivyo? Cyo gushimira Imana ku munsi wa umuntu twedivize leta president imbere agapfukama akavuga ubutumwa bwiza agasoma Bibiliya akabwira bene gihugu ati mwubaha Imana mugendere mu byagazwe byayo. Niba baye Farawo gusumba uvuga ati amashengero ni yugare ntihagire uvuga nikitagereza ndamuniga umuntu yigira imbere akavuga ati jewe uhoze ndakwica. Rero bivugwa biravugwa niba bagomba ko twebura ngo tuvuge ukuri kose iyo Mana. Rero ntibaza yuko abantu bakwiye kuraba ibyo bariko baravuga. Nta muntu ino yo mwumva ujya ngo ariko aravugisha ngo Imana ngo yambwiye ngo nibanze mubwire iby'iwabo kuko iby'iwabo byo ntibikeneye no gusenga ngo urinde kwerekwa no guhishurirwa. Amaso y'umubiri arabibona biriko biraba. Ikongira ikirakoma induru titwebwe u Rwanda niko tugiriye nabi. Sivyo? Mbere abanyarwanda bo bariko baravuga abari hanze y'igihugu baruhunze bangana iki? Muyoro ni benshi kandi ubwoko bwose. Sivyo? Yego bangana iki? Ni benshi cyane. None abo bantu bose imitima ibabaye haje woja kubaza umuryango wo kwa Rwigara kavuga ati umerewe gute? Yovuga ati ndamahoro. Ari batekanye ko woja kubaza umuryango Kizito avukamwo yovuga ngo ndamahoro. Woja kubaza ni benshi no kudondagurira batagira bagombye ko tubivuga tuzobivuga. Uravyumva? Tuzoshira ku mugaragaro. Sivyo? Mugabo ushobora kuza kumpayira ngo ibintu ngo twenge ni sawa iwanyu ngo niho hari ba Farawo wahe. Ahubwo nahindukira abaza Imana neza ati mbega Farawo wanyeretse n'uyuhe mu turi kumwe cyane n'uwo muri Egiputa. Mu Burundi ho nta Farawo dufise. Nta Farawo hari. Hama icya kabiri ivyerekeye muvyeyi ntuze premier dame mutambuka ari mukuru w'igihugu sijya mbere bavuze. Yego. Hariho n'abantu bihaye kumutuka imbona nkubone. Abarundi suko babuze ibyo botuka umutambuka mukuru cy'u Rwanda yabaye ngaha baramuzi yakuze bamubona yakuriye ngaha iwabo barabazi se nyine barabazi. None igabe mu Burundi yabatatse bavuga ati nakayoze ko nuko iyo ubonye igihugu kiriho gita indero y'abana nico gihugu urapfa kiri danje kiri mu ngorane abarimo ikibazo. Rero kuvuga yuko ngo babonye ngo yapfakaye hemwe ucira mukaso rugatwara nyoko turagomeza amatwi kwita ku maradiyo ntawe uzahitangaza zizotangura kuvuga ibyo byo byurumva sibo bategeka ibiri muga ntibategeka urupfu risubira inyuma gato yangira ngo hari inkuru ntumvise neza ati urucira mukaso rugatwara nyoko ati kandi ntawe uzi igihe ritangazo rizotangura kuvugira ati nyamara tamakuru oya nta makuru navuze ko umuntu umenya ko yapfuye ariko bamubitse rero icyo yavuze ntiyabitse oya rero turazi yuko urupfu ntiruterwa n'u Rwanda oya bwatindi wice naka niyo shaka kwapfa kuko ni wabo barapfa hari igihe umwanya bakirindiriye ko afakara nahone hatobura umfakari wabo itubimwifurize rero ntabwo tubifurije mugabo mwene ibyo nivyerekeye ibintu byo kwerekana urwango umuntu arafitiye umuntu akabura uko amugira akabona ariho abyuka minsi yose ameze neza Imana imuhezagira buri munsi mugabo mwifuza urupfu ntirutse baje bavugishwa n'ibinyoma ngo nimuvuye ngo twabonye afaka reka tuvyekeresise muri buno buryo twongeraho kano kantu apotre amapire y'iradio turayafise tuzobyuma mugabo uko biri kose urumva si ibintu byiza uko biri kose kandi gicereka yuko abantu baba basa n'abatumwe tushobora kuvuga mwene ibyo utangaza ikintu nk'icyo ngo ubeshere Imana ngo uvuge ibintu byerekeye couple présidentielle ubutegetsi bw'abantu ngo bukure ugume widegemvye ntibisigure oya
ngira ngo ribu izora bicikora kuri aba bantu ko biri kose mu minsi iri imbere ya Apotre tuvyitege ntabyo nzi ko biri kose nibaza ko umuco wo guhanga wo gutakaza umuco nabyo nyene canke se gushira isoni nibaza ko igihugu kitobishigikira mbo bibaye igihe kirekire urumva nimba atacirabona igihe kihaciye nibaza yuko itakibibonye katurindirize tura yarakomereje ko ravuga yuko yari yavuze yuko amatora atazoba aya duherutse ko kwigenekerezo rya 5 none haravuga ati ko abayajya tereka mpindure yarahinduye nyene uyu mu Apotre nawe nyene nivye mu vyavuze mu iyo video nabonye yavuze yuko aya 2027 atazoba ati nimwe navyitege mu gihe Teresa Honorable Reverend kuri wewe twumvise avuga yuko bariko batanguye kuyategura muga abandi bariko bategura yuko atazoba ubwo ntibizoca mu zindi nzira ga Apotre naciye nibaza yuko hashobora kuba ari izindi nzira plan iriko irategurwa kugira ngo amatora ntazobe ubona bishoboka byo byose byaranse kuyambere no kuyakabiri bizokwanga kuko byaragaragara yuko amatora y'abatayishimiye bataragomba nuko aba yego mugabo igihugu cy'u Burundi kirapanze mugabo yego kirapanze pe nibagombe bavyumve babibone babimenye kirapanze rero muri ico gihe rero nibaza yuko bo kwinyingisha bakahora mugabo uko biri kose amatora yarabaye kandi yabaye neza nta grenade yapfutse nta muntu yakubise umutwe wundi nta n'umuntu yaciriye amategeko bose bari sawa umutekano wari wose nta ngorane kandi byavuyemo byarerekanye abarundi bagaze muri demokarasi terambere kabisa ntibaza yuko rero uravye 2025 na 2027 ni hirya yejo abatoye baza barahinduka igiti kizwa kiri cyakindi bazo bari babandi cyakindi Apotre harimo message ikomeye kandi ugiye kuraba baza barahindura aho batoye nijyaje nakwijana no Jeri yazaho kantu karya abantu hagati dutuma imitima y'abantu ivyimba babare tubeshe ko Imana tubiye ko atazoba mugabo turabizi ati ni bya bindi nyene nta Mana badusubye ko badusubye gusenga ariko icyo mbera cyo icyo baze kubona ubwambe bakakibona n'ubu nicyo bazobona 2027 igiti gice batowe ntikizoba kirahiriza ari cyakindi kandi n'ingene bazotora ntibizoba birahinduka ni kwa kundi nyene ni ukuvuga bashaka mbaye ndayivuga kare Jesse mvugishijwe n'ivyumviro by'ubandi n'ibyo mbona sinjya programa ngo mvuge ngo Imana iravuze canke ngo nditire mbanze sekanya amenyo mbesha abantu ugiye kuraba abazitoza n'ubu mu myaka 5 bari myaka 2 ihagaze abazotona kubone ni babandi sivyo ivyumviro byabo bacari byabiri biragaragara neza yuko nubundi nimba Yesu ataje gutwara ishengero ngo tuduge tugire rimwe umukandida azotanga CDFD yazo umukuru w'igihugu nibazo umukuru w'igihugu aho kantu umuntu yashobora kubivuguruza naza mvuguruza Kese nimba zohindura bato muga nimba ari babandi ukara bimwe batoye mugambo uri ku butegetsi CDFD kandi bakaba barahindura shaje sinzi kindi iyo analize iroroshe kuraho iroroshe nyuma y'imyaka 2 uko biri kose nukuri nta kizuba kirahinduka ntihagire uwirwa baravuga ngo urumva ngo yivi ngo habaye kiriya oya abatora ari babandi umukandida wa CNDD-FDD ni garanti azoba ari uwo nyene nukuri reka rizati birindire turabe Apotre ariko guca intege abandi mugani baza yuko oya nivyo abakunda nta muntu n'umwe atobibona n'uwambaye isashe ku maso yobibona nukuri oya n'utabona arashobora kuvyumva basi arashobora kuvyumva nenda kwaje wowe uhinduye ntumbatse nanjye nkakubaza ubona ataruko bizobera jewe jewe nanarije nkarabukora 2025 byagenze nkaca ndabe ingufu byosaba kugira ngo umuntu ahindure ivyiyumviro by'aba bantu batoye byose imyaka myinshi mugani bawe nimba atari ishengero izoba riduza nyene Yesu azoba aduga byosaba ingufu nyinshi
nibitekanye amatora azoba iyo Mana yavuze bwira urya mugabo si yaremye ijuru n'isi siyo turiko turasenga simwe twashira imbere oya simwe twashitse imbere abarundi n'izindi reka turindire kumbure nabo babigisha b'ibinyoma bakwiye kuraba bakikebuka kugira ngo ibare umwanya wuko mugenda munabibutsa kuko si ukuvuga ngo nuko bataba bazi ibyo bavuga ahubwo peut-être nkuko ni yanzira yindi baba bahawe y'umuntu bashaka guca